kandi nawe tuzakubona yuko atari abana b'Imana ni ukuvuga utari uw'Imana uwo kwande wa Satani. nicyo kiba kiri ngaho no munsi baza kuza ngaho batwereke baca mu nzira ngiye gucamwo berekane by'ukuri nimba ari abana b'Imana. Rero nk'umukristo ndagiye kwerekana urudome ku rundi yuko abakristo ari bo bana b'Imana. Munkurikirane neza ntaze kumvugira ibyo ntavuze mbanje kubihaniza kuko turabazi. ntaze kumvugira ibyo ntavuze Yego. ntandengera karimbi aca mu nyandiko nzoba natanze hanyuma zivugurutse by'ukuri natwe bagaragaje yuko ari umwigisha kandi aciye ubwenge. Reka rero tugende msomaji. Naam. Uriho? Niko hapa papa. Uri tayari? Niko pre. Reka ngende buke mbere muri Korowani 3:9-4. Korowani 3:9-4 minyandiko 3:9-4 havuga gute? Ndashitse mwalimu. Ego Suratul Zuma havuga gute? kama Mwenyezi Mungu alitaka kupata mtoto, Umviriza Korowani rivuze ngo iyo Imana iza gushaka umwana, Imana y'Abayisilamu iriko iravuga ngaho muri Korowani bila shaka watankeka akalichagua mtakaye miongoni mwa waliowaumba. ngo iyo Imana iza gukenera umwana yari gutora uwishatse mu wo yaremye ikamugira umwana wayo. Bandanya. Lakini ngo ariko yumbari na hayo Imana iri kure y'ivyo. Murumva ko nanjye rivuze mwene macamba Imana y'Abayisilamu nta mwana igize gute? ifise ngo nta mwana igize gute? ifise kuko Korani muziti ngo iyo Imana iza gushaka umwana yari kumutora mu bo yagize gute? aho yemye mu bo yaremye. Ariko Korani cibandanye ivuga ati Imana rero ngiri kure y'ivyo nta mwana ifise no mu bo yaremye ntiyigeze itora iki? Umwana. Ikibazo ngiki nimba Imana yanyu itigeze itora umwana mu bo yaremye kandi kabitanavyaye mwe muri abana bande? baraza kutubwira. Nico cigwa kiri ngaha. Yego. muri abana bande? Kumva n'Imana yanyu itigeze itora umwana ahantu na hamwe ntiyigeze ivyara murabivuga kandi no mu bo yaremye ntiyigeze itoramo umwana. None mwe muri abana bande? Reka tugende buke sivyo none? Yego. Umusomyi urahari? Niko hapa. Nsomera Yohana wa mbere. Yohana wa mbere 3 rimwe ugeze 2. Yohana wa mbere Ikigabane ca 3 cya gatatu avuga gute? rimwe ugeze 2. murabe urukundo uko rungana. Ni murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye. Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana. abana b'iki? B'Imana. Kuvuga iyo Data yadukunda tugira abana bayo. None Kandi niko turi twebwe abakristo. Izina ry'Imana ryitubahiro. amena. Iyi ni Bibiliya ikirisobanura. Nicyo gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Kuko batigeze bamenya iki? Imana. Boyimenya gute kandi bavuze yuko no mu bo yaremye idashobora gutora abana? Abo nkunda Shaka kugezaho. Somera Petero wa mbere. Igice ca mbere umurongo wa 23. igice cya mbere 23. Ego ndasomwa mu izina rya Yesu. uhezagirwe cyane kuko mwabyawe ubwa kabiri, ngo abakristo twavyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ntitwavyawe n'imbuto ibora, ariko mwabyawe n'imbuto itabora. ariko twavyawe n'imbuto itagira gute? Itabora. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Muyeshejwe n'ijambo ry'Imana ngo tuyeshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Turabona yuko abakristo turi abana b'iki? B'Imana. Ikibazo mwebwe mwicaye aho muri abana bande? baraza kutubwira. Muze kuza ngaha mutubwire. Yego. Kuko Imana yanyu ngo nta mwana igira, yari gutoranya mu waremye. kandi ngiyo ishaka umwana yari gutoranya muri mwebwe yaremye. Yego. Ariko Imana iri kure y'ivyo ntigeze itora no muri mwebwe yaremye ngo itore umwana wayo. None mwe muri abana bande?
n'abana bande baraza kutubwira Imana dufashe cyane somera abaroma umunani cumi na gatanu ego Abaroma 8:15 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Heza kiko cyane Kuko ego tahawe mwemu y'ubuja. Nitwahawe mwemu y'ubuja Mwongere gutinya. Ariko mwahawe mwemu yo kubahindura abana b'Imana. Nitwahawe mwemu yo kuduhindura abana b'Imana. Yani majambo twoga twahindura abana b'Imana. Aha none mwebwe muri abana bande ikigo kiguma hajya nyene manuka hasi dutakisha ngo Abba data. Ngidutakisha Abba bisigura ngo data mwemu ubwiwe abwirikanya ni mwemu yacu. Mwemu ubwiwe abwirikanya ni mwemu yacu. Aricabona yuko turabana b'Imana. B'Imana. Yani majambo twebwe turabana b'Imana. None mwebwe muri abana bande manukepfo ariko ko turabana bayo. Turabaragwa b'Imana. B'Imana. Izina ry'Imana habwe icubahiro. Turabaragano na Kristo. Namba tutabazanwa nawe. Nimba tutabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Ngo tubone guhabwa kubonana ubwiza nawe. Ikigo kinga kiravuga giti agati y'Abayisilamu n'Abakristo ni bande ari abana b'Imana. Inyandiko niko natanga zerekana yuko twebwe Abakristo turi abana b'Imana. Ikibazo mwebwe muri abana bande. Nicyo kigwa kiri ngaha. Uracari mu kigwa? Je ndacari mu kigwa sindaje inyuma. Urakwiye. Umusomyi ndabira Abaroma 9. Ego. 9 indwi ugeze 8. 9 ndwi ugeze 8. Ndasoma mu ya cyagitabo cyayo muswe na mpemu yera. Oheza kigwe cyane. 9 ndwi y'Abaroma. Ego. Yavuga. Ego. Kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu. Icyo kibagira abana biwe bose. Sawa. Ariko kuri Isaka. Ego. Niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Sawa. Niko kuvuga ko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana. Ngo niko kuvuga ko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana. Yani majambo bajya bakera bose bari abana b'Imana mu buryo bw'iki bw'umubiri. Bandanya. Ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'urubyaro. Abana b'isezerano baharugwa nk'iki? Nk'urubyaro. Aha. Ikigo kiri ngaha. Mwebwe muri abana bande. Sindava mu kigwa sivyo none? Ego. Ndabandanya. Abigalatiya 3:26. Abigalatiya 3:26. Abigalatiya 3:26 ndahageze mwarimu. Ego. Mwese muri abana b'Imana. Kubwo kwizera Kristo Yesu. Ducika abana b'Imana. Sinakimana bw'icubahiro. Amen. Yani majambo twebwe Abakristo kubwo kwizera Kristo Yesu ducika abana b'Imana. None mwebwe muri abana bande? Baraza kutubwira ko Imana yanyu atamwana ifise. Ntiyigeze ivyara umwana kandi no mu yaremye ntiyigeze itora umwana. None mwebwe muri abana bande? Baratubwira. Iyi ni Korani yabivuze ntabwo ari je nabivuze. Kandi Imana yakugira umwana itegeza kugira ibebi. Yego. Nuko araza ngaha bitubwire. Twebwe Abakristo ndiko nderekana ko turi abana b'Imana. None mwebwe muri abana bande? Nico kigwa kiri ngaha. Umusomyi Abaroma 8 14. Abaroma 8:14. Ego. Iravuga gutya. Avuga gute? Abarongorwa na mpemu w'Imana. Ngabarongorwa na mpemu w'Imana. Bose nibo bana b'Imana. Ngabarongorwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ikibazo none Abayisilamu muri abana b'Imana murongorwa na mpemu yera. Baraza kutubwira. Usomera Korani 17:5. Korani 17:5. Bibiri tubwiye ngo abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana. Ikibazo none Abayisilamu murongorwa na mpemu kugira ngo tumenye ko muri abana b'Imana cyane.
17:45 Bani Israeli. Aha. Na wanakuuliza habari ya roho. Ngo nibakubaza iby'impwemu wa Muhammad, Sema. uzuvuga uti Roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. iby'impwemu birabana n'Imana yanjye ubwayo. Nanyi. Ngo namwe rero Abayisilamu mwe. Nanyi. Hamkupewa katika elimu ujuzi la kidogo kabisa. Nta bumenyi mwahawe kiretse buke gusa. Nayo. Ngo ubwo bumenyi buke nabwo mwahawe. Elimu ya vitu visivyohusikana na roho. Ni ubumenyi butajyanye n'iby'impwemu. Iyi ni Korani bivuze. Ego. Ngo Abayisilamu ngo nta bumenyi mwahawe kiretse ubumenyi buke gusa buri ku rushi. Ngo ubwo bumenyi buke mwahawe ngo ni ubumenyi bw'ibintu bitajyanye n'iki n'iby'impwemu. None mwumva mwo abana b'Imana gute mutagira mpwemu yera? Mutarongorwa na mpwemu yera. Kuko Bibiliya tugira ati abarongorwa na mpwemu nibo bana b'iki b'Imana. Korani nayo iti Abayisilamu nta mpwemu bagize gute bafise. None mwumva ari abana b'Imana. Badafise mpwemu barongora ngo abana b'Imana. Baraza kutubwira iki? Muri abana bande nico kigwa kiri ngaha. Uracari mu kigwa brema. Mwe muraza mutubwira ati ebana twe turabana ba Gafirimbi ikigwa kizoba giheze. Turabana ba Muhammad. Mutubwira ati turabana ba Muhammad ikigwa kizoba giheze. Hagati ya mwebwe n'abakirisu ni bande ari abana b'Imana. Imana yabwe icubahiro cyane. Amina. Ndacabandanya. Bandanya. Ndabira Bigalatiya 4. Ari Galatiya 4 uhere kuri 4 ugeze ku ndwi. Ari Galatiya 4 umurongo wa 4. Ari Galatiya 4 umurongo wa 4. 4 umurongo wa 4. Umanuke ugeze no ku ndwi. Maze igihe gikwiye gishitse. Ngo maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo. Imana ituma umwana wayo. Icambere Imana yaba nta mwana igira bandanya. Yavyawe n'umugore. Yavyawe n'umugore. Kandi yavutse agazwa n'ivyagezwe. Yavutse agazwa n'ivyagezwe kandi n'ibyo yarakebwe. Wacungura abagazwa n'ivyagezwe. Wacungura abagazwa n'ivyagezwe bandanya. Biduheshe gucika. Ngo biduheshe gucika. Abana bayo. Abana b'iki? B'Imana. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Kandi kuko muri abana bayo. Kubera yuko turi abana b'Imana. Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu. Imana yatumye mpwemu wa Kristo mu mitima yacu. Ataka ati Abba Data. Ati Abba bisigura ati data. Nico gituma utakiri umugurano. Nico gituma utakiri umugurano. Ariko uri umwana wayo. Ariko uri umwana w'iki? W'Imana. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Kandi uri umwana wayo. Kandi uri umwana w'Imana. Uri umuraganwa. Ubihawe n'Imana. Ati kuba uri umwana w'Imana uri umuragwa kandi ubihawe n'iki? N'Imana. Mu yandi majambo twebwe abakristo kwitwa abana b'Imana twabihawe nande? N'Imana. Ikibazo ni iki? Mwebwe muri abana bande? Nico cigwa kiri ngaho no munsi. Baraza kutubwira bari bajadari. Muye kitari ngaha sivyo none? Yego. Jewe mukumva ngiye inyuma y'icigwa. Uburenganzira ni gwanyu muce munyaka mikrofone nicare hajya. N'amakofi turayaguha. Mukumva ngiye inyuma y'icigwa nta ABC muce mungira ati depoza mikrofone hasi. Tuve imbere. Bisigura iki? Nundi mwigisha kurana b'Abayisilamu niyaza ngaha aca muri zino nyandiko yera ndiko ndatanga azivugurutse. Avuguti amaramabwe ntabwo muri abana b'Imana. Abana b'Imana ni twebwe. Yerekana inyandiko avugurutse ivyo nagize gute navuze. Ntaje inyuma y'iki? Y'icigwa. Agiye inyuma y'icigwa namwe muhita mu mwaka iki? Mikrofone. Bizoba vyasi. Yego. Nico cigwa kiri ngaha. Umusomyi? Naam. Ndabira Efeso 1 ku murongo wa 4. Abanyefeso 1 ku murongo wa 4. Abanyefeso urihe Abanyefeso? Ndabira Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 4. Baba Joshua msaidie twende na muda.
Abanyefeso igice cya mbere ku murongo wa 4. umurongo wa 4. Yego. Ndasoma mu izina rya Yesu. Uhezagirwe cyane. Kuko yadutoranije muri we. Yadutoranirije muri we Itanguriro ry'isi. Itanguriro ry'isi Itarashigwaho. Kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo. Kugira ngo tube abera imbere yayo tutagira agasembwa. Turi mu rukundo. Ziragi baragicubahiro. Amina. Kuvuga Imana yadutoranirije muri Kristo kuva kera. N'itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Niyo mpamvu Bibiliya yatwaturiye neza irabiduhishura yuko twebwe turi abana b'iki? B'Imana. Ikibazo none mwebwe muri abana bande? Mwarimu turabana 5. Avuga gute? Kuko yagabiye kera kuduheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubgayo. Yabiduhaye kera kubwa Kristo Yesu ducika abana b'Imana kubgayo. Muri amajambo Bibiliya irisobanuye. Yaje kugaragaza nubwo nogeza ngaha. Inyandiko ni nyinshi cyane zerekana yuko twebwe abakristo turi abana b'iki? B'Imana. Ikibazo ni iki? None mwebwe muri abana bande? Hari amajambo ngomba mbandanye nibutsa ngana hereko. Inyandiko twasomye muri Korani 39 umurongo wa 4. Igitabo cy'Abayisilamu cyatubwiye yuko Imana yabo atamwana igize gute? Ifise. Ngo kandi hiza gukenera umwana yari gufuma imutora mu bo yagize gute? Yareye. Ngo ariko Imana ntiyigeze igira gute? Ibikora. Mu yandi majambo Imana y'Abayisilamu ntabwo yigeze itora no mu Bayisilamu umwana n'umwe ngo mubere umwana wayo. Yego. Mu yandi majambo mu Bayisilamu bose nta mwana w'Imana agize gute? Arimo. Nisunze no nyandiko muri Korani. Kubera yuko inyandiko yatubwiye ngo iyo Imana iza gushaka umwana yari kumutora mu bo yaremye. Mbega Abayisilamu si byaremwe? Ibyaremwe by'Imana. Si byaremwe? Yego. Mu yandi majambo ati Imana rero iza gushaka umwana yari kumutora muri twebwe Abayisilamu mu bo yaremye. Ngo ariko ntiyigeze igira gute? Ibikora. None ikibazo ni iki? Ko Imana yanyu itigeze itora mu bo yaremye umwana. Cyangwa mwebwe ngibagire abana. Mwebwe mwaje gute? Mwandurutse muvuye hehe? Muri abana bande? Nicyo kibazo kiri ngaha. Ino nyandiko muze muyidusobanurire neza hanyuma mubwire abantu bose ati twebwe rero iyo nyandiko isobanurwa uku n'impamvu tuba tutari abana b'Imana turi ibinye turi abana ba kanaka ba minani cyangwa ba bucumi ni kubera imviyi n'iyi. Ikigwa kivuga giti hagati y'Abayisilamu n'Abakristo ni bande ari abana b'Imana. Nicyo kigwa kiri ngaha kandi kiratomoye. Sinigeze nje nyuma y'ikigwa. Imana yabwicubahiro cyane. Amina. Rero muri no munota umusigaye nagomba mbwire abantu bose bariko baradukurikirana yuko zino nyandiko mpejeje gutanga ngaha muri uyu mwanya Umuyisilamu aze kuza azigorore nimba arazigoramitse. Azitondeke nimba arazitondetse nayo. Hanyuma nimba nazimije abantu aheza bazimurure. Ababwira ati izo nyandiko zose wasomye zerekana yuko Abakristo warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bali ushimira oraho Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose nongera sabira amaro n'imigisho byose akara ku mwarimu w'abarimu umurongozi w'abarongozi umwiza w'abeza igihanganye mu bihangange inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kigira kabiri negashimire uyu muvandimwe ku bandi bw'Abakristo ndiyo ikigwa yagejeje kukigisha kandi na nibo bagitoye. Ariko reka ndamufashe ikigwa baragitoye n'inyandiko yagejeje kwisunga ariko
ndabona ko zamugoye gutahura ariko nk'umusobanuzi azisobanukiwe reka ndazimufashe hari ikibazo yagumye ngaha agarukana yongera abaza mbega mwebwe mwaremwe mwabyawe nande ko mutabyawe n'iki n'Imana we ashinze inahe yuko abakristo babyawe n'iki n'Imana twebwe abisirayeli twebwe ko twabyawe n'iki n'Imana reka tubaze rero kwanza tuje kwanza muri Qur'ani tuje kwanza muri Qur'ani mwarimu yamwereka twebwe twavuye he inkomoko yacu ni yahe abishe ndamwe ko watubyaye ni ninde n'inkomoko yacu yamaze kuyitara somera kwanza Qur'ani 4 uhere kwanza rimwe suratul nisa'i kitwa abakenyeza abagore soma kane rimwe manje kwishinga kurandire na satani yavumwe ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe kweli kabisa mwalimu wangu emwe bantu ati yemwe bantu mwalimu ikibazo gihari bajya ngombonera n'abantu cange n'ibiti n'abantu n'ukuri nimene cange n'abantu nimbara abantu rero barimo ati yemwe bantu nimutinye umuremyi wanyu we yabaremye bakuye mu muntu umwe Adamu uwe yagize iki mwarimu yaturemye uwe yabaremye abakuye mu muntu mwari wende Adamu aha nindacyeme ko twakomotse kuri Adamu nindatabyemerera ngaha nindatabyemerera kiretse bajya bicaye hajya bandanya harabandanya mwarimu ndiyo muri uyo nyene ati muri uyo nyene Adamu amukuramo umugore Hawa Imana imukuramo umugore mu rubavu rwa Adamu yitwa Eva mucara bamitwa Hawa ndiyo maze akwiragiza abagabo benshi n'abagore benshi maze muri abantu babiri Adamu na Eva Imana ibakuramo hamigwiza abagabo benshi n'abagore benshi abakuye muri abo babiri bavuye mu bantu bangahe babiri we kaziri inkomoko yacu kuri Adamu nande na Eva abanye inkomoko yacu kuri Adamu na Eva cyaheze ni Imana yagize iki niho yadukuye twebwe niyo ndemano yacu iri special original nukuri Adamu nande na Eva ariko sukubyagwa n'Imana uvuze kubyagwa n'Imana kuno bupagani n'ubuhakanyi Imana iraranye niyo mpamvu bajya bose bajya babaze shaka gufata kajya kana karajya kiga école maternelle karazineza ko twaremwe twakomotse kwa Adamu nande na Eva acambabazo ni kibazo kimwe mwarimu ujya n'umugabo muzima agaca asunga gutahura n'ujya mwana wo muri maternelle ubona atari ingorane iyi ni ingorane wose gutahura n'umwana muto uri umuntu nkari uko yarusoni c'est le problème qui est difficile twagera mwarimu somera Qur'ani 18 uhere aya ya mbere soma 18 Qur'ani ndabwira 18 rimwe ari amajambo agira ati ugushimagiza okuye nuko uhoraho itambere dushimagiza nyene ncunja nyene ubwami nyene ubutware uhoraho umuremyi w'ibiremwa byose endelea baba we yamanuye mu guhishurira umusavyi wa Muhammad yamanuriye mu guhishura umusavyi wa Muhammad igitabo ceranda kitagiramo amahinyu cyangwa amakenga yarayikingiye kubamwe amahinyu iyo nirimo amakenga Qur'ani ugomba uyumvirize ndiyo kiratomoye baba yangu kiratomoye n'amakenga arimwe ndiyo kugira ngo kigabishe ibihano bibaza bikomoka kuri we wakaziri Qur'ani yaje kuguhereza ataso gasopo kikugabishe ibihano bikomeye bikomoka kuwura umuremyi w'ibiremwa byose endelea kandi igihe inkuru nziza bemera amacaje guhereza inkuru nziza babandi bemeye bamwe bakora ibikorwa byiza kandi bakamenya yuko baremwe n'Imana baturutse kuri Adamu na Eva batabyawe n'iki n'Imana ahubwo baremwe n'iki n'Imana endelea kuko bazoronka impembo nziza abo rero bazoronka impembo nziza ndiyo kandi babibemwo kandi ngo babibemwo ubuzima budahera bana na mirere abadan endelea kinaburiramwe bavuga bati we kaziri cyaje kuguhereza imburi kikubure babandi bavuze uwari afise umwana hagarara iyi Qur'ani yaje kuba imburi gutanga impanuro kuri babandi bavuga ati uhoraho Imana ifise umwana yuko Imana yabyaye cyaje kuguhereza imburi uve mu buhakanyi mu bupagani baratubwira uwo byabyaranye n'Imana bandanya ugeze 6 mwarimu 6 aragira ati bandanya ndiyo 5 nta bumenyi babifitiye iryo jambo kuvuga ati uhoraho Imana yarabyaye izina
ry'Imana nawe umenye mufise izi ni imvugo z'ubujuju z'ubuyobe z'ubujinga apana imvugo z'ubwenge z'ubujuju naza kubikwereka muri Bibiliya yuko ari imvugo z'ubujuju kuvuga ko Imana ifise umwana cyangwa yabyaye izi ni imvugo z'ubujinga endelea eka no kubakurambere babo no kubakurambere banyu basokuru banyu ndiyo nikijambo kibi iko nikijambo kibi gishisha gisohoka mu minwa yabo ujaje bari kuvuga amajambo mabi ashisha y'ubujinga y'ubugogi ndiyo ko Imana yavyaye haje ari kuravuga ubugogi mu yindi mvugo y'ikinyarwanda ubujinga mu Giswahili yuko Imana yagize iki yavyaye kujya n'ubujuju urandanya nta kindi bavuga atari kinyoma nta kindi ngabo bari kurigisha ngaha kiretse ikinyoma bari kurigisha iteka mitwe propaganda ndiyo none ati none wiyahure kubera abo abisilamu ntabwo tokwiye gukora ubujuju bwawe n'ubugaba bwawe no gutumva kwawe ngo twiyahure ntabwo roja kwiyahura ashaka ziri ubwo bujuju bwawe nje nibwo tumaja kwiyahura kabisa ahubwo ngo ndakwigishe rero kabisa reka ndamwigishe neza mwigishe mwarimu yagiye gutamba kuri Qur'an nayize gwa afise imyaka 6 jiske ino munsi ndiko ndiga Qur'an wowe uyigiye kino munsi ucuyiza ko hejuru reka ndagukorore hasi mwigishe Qur'an 39 Qur'an 94 yayigiye ko ndamwigishe kwanza kabisa soma ndamwigishe Qur'an ifise banyine wa mwana ragirati ivuga ngwiki iyo uraho yari kwifuza kuronka umwana Imana iyo yari kwifuza kuronka umwana mu by'ukuri yari guhitamo uwo washatse mu biremwa vyiwe ati mu by'ukuri atamakenga Imana yari guhitamwo uwo yigombeye mu biremwa vyayo ariko apana mubo ahubwo mubo aya n'amavuga biratandukanye hariho kubyara no kugira iki no kurema n'ikirundi nakizi ndakwigisha ikirundi uraza kumeza Minerva ndakwigisha n'ikirundi ndakubere profeseri turi kumwe kabisa bandaye ubweranda n'ubwiwe ubweranda n'ubwuhoraho Imana niwe uhoraho niwe rudende kandi aganza vyose andakwishyuye rero inkomoko yacu ni kuri Adamu na Eva niyo twaremewe tuva Imana iratugwiza habonekana sokuru wanje na sokuru wawe sokuru wabyara papa wawe na nyoko barabonekana niyo mpamvu no kwikangamura mwarimu barashyirako amatazirano amazina izina rya so ryande n'irya mama wawe uraza kuja kwikangamura uko handitse so yuko ari Imana tuze kuraba kwari we yamuvyaye yuko kubye kanje zirabanditse kwikangamuntu yari batiteka mitwe ega se wengera ni Imana abazungu nyine barabitahuye ubwo bujiji barabuvamwo karangamuntu bashira ko izina rya nyoko n'ijyani rya so wawe kubera bazi ko twagize iki twaremwe maze turabyagwa n'ibiremwa ariko ngano ko navyo urame kubwakaziri abapapa bose ni Imana aje nasoye na nyina we ni Imana se wiwe ningora bamuvyaye bebe barimo nabo majore ari Qur'an yigira neza zanye kuyajako mejeje kuzisafisha amaje muri Bibiliya nande isafishe amutahuze Bibiliya kubera ugenda zikubira nayazi muyigishe impamvu biratayazi kaziri nikibyemeza mwarimu 5:11 abahurayo ikibyemeza ko birateye munsi 5:11 abahurayo abahurayo 5:11 nagezeyo mwarimu mama tuzi ko byinshi byo kuvuga mwebwe abakristo mufise byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura kandi bibagora kwigisha mwabaye ibitumva icyambere mwabaye ibitumva namwe mugeze kuba abigisha abari kurigisha nguri mwarimu kuko mumaze igihe kirekire mwiga kweli kabisa ukwiye kongera kwigisha namwe nyene ivyambere n'ivyitanguriro akazi ngoma ndakujanye mu vyambere byo mwitanguriro ivyavuzwe n'Imana ivyavuzwe n'Imana apana bya bindi mwivugiye mwebwe ivyavuzwe n'iki n'Imana apana bijya mwavuze bandanya kandi mwahindutse bakwiye gutungwa n'iki n'amata kazingawe sina gutungisha ibiharage n'umutima n'umuceri za kukugaburira ibyutu amata y'amazi yani maziwa ya maji apana maziwa ya mugando kubera iki sukugaburirwa ivyo kurya bigumye ibiharage sina bikugaburira wewe kubera iki mwarimu utuzwe n'amata utuzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka wowe ngaho ucara
umupagani kubera iki? kuko ari uruhinja. Aho kuri Bibiliya wowe uri bebe ucara umwana muto. Aho mwenda kwigisha rero grand frère wagomba kwigisha itega amatwi rero. Twagiye mwarimu. Soma rero yagiye ashaja muri Yohana wa mbere gatatu rimwe. Idrisa amufashe. Yohana wa mbere gatatu rimwe. Yohana wa mbere gatatu rimwe. Jayo haragira ati murabe urukundo uko rungana. Ndiyo data wa twese ngo data wa twese yatugiriye uko twita abana b'Imana. kuko tugira iki? Twitwa umviriza data wa twese yatugira urukundo kuko twitwa hari ukwitwa no kuba n'amavuga ngahe abiri twebwe twitwe abana b'iki? b'Imana. ariko ntabwo twabaye abana b'iki? b'Imana ahubwo twariswe pandanya harabandanya kandi niko turi niko batwise yuko turi abana b'iki? b'Imana. reka ndamuhakarorero niyo mpamvu ugiye hajya kibarabara urabona bariko barategereza mwarimu bamayibo babita abana bo mw'ibarabara. ikibazo gihari ko bitwa abana bo mw'ibarabara babyawe n'ibarabara. oya nukuri babyawe n'ibarabara ku bwenge bwa bitwa abana bo mw'ibarabara kubera bategereza hehe? mw'ibarabara. natwe twise abana b'Imana kubera tuyoboka amategeko y'iki? y'Imana. ariko nitwabyawe n'iki? n'Imana. genda wige wa muhungu we. ndabona no gusaza nurasaza subira ku ishuri wige. twagiye mwarimu acyasoma kandi Petero wa mbere rimwe 2:3. Petero wa mbere rimwe 2:3. Petero wa mbere rimwe 2:3. ndiyo rimwe 2:3 haragira ati agira ngo iki? rimwe 2:3 kuko mwabyawe ubwa kabiri. ati kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora. ndiyo ariko mwabyawe n'imbuto itabora. ego mubiheshejwe ndiyo n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho kandi rigahoraho. endelea kuko abafise umubiri wose basa n'ivyatsi. basa n'iki? n'ivyatsi. aho ngira ni wowe je sisa nyene kijya cyasi je nirabora sisa na kijya cyasi kabisa. oye bandaya soma mwaje ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi. abana ni bariya ivyatsi biruma ego amashugwe yagahunguruka. hagarara rero aha rero cyarawati ngo twebwe ngo namwe mera tugira nimba atari tugira naza tubwire mbega imwe mu yera tutagira twebwe. iyo mwebwe mufise isagu mbega ni ya vere ni y'umuhondo ni noire irera isagu mwayironkeye he kugira ngo tuze kuyigura natwe imba atari tuze kuyigura mu isoko mba bidandaza siroba uraza kuduha amakuru. ataragenda abigaratiya mwarimu nyarutse igitabo cy'abigaratiya abigaratiya 3:6. abigaratiya uyu ni Paulo yandikiye abigaratiya abagate rikurikira wumvize ukuri yabandikiye 3:6. abigaratiya ndiyo mwese uyu ni Paulo arababwira ati ngo mwese muri abana b'Imana. kubw'isezerano rya Yesu Kristo. kuko mwese ababatirijwe kuba abakristo mwabaye Kristo. ababatijwe ku bwa Kristo mwabaye kuba mwambaye Kristo. bambaye Kristo. undi abihege yambaye Kristo cyangwa yambaye impunzi? yambaye Kristo cyangwa yambaye impunzi? mwe mwaba umuntu arambara umuntu cyangwa yambara impunzi? Paulo amaze kubandika abigaratiya umviriza abigaratiya isifa bari bafise aho nyene 1:3 abigaratiya 1:3 abigaratiya ndiyo yemwe bagaratiya bibijojo. Paulo yari kuyandikira abigaratiya biki bibijojo. nawe uri kijuju yuko wambaye Kristo. yandika abigaratiya bibijojo. nimba nawe uri kijuju wambaye nde? Kristo. ariko ni mutari kijuju wambaye imuzu komeraje. aha barabyo ninde yabarotse? ninde
yagize iki yabarotse none wowe barakurotse akubwa ati wambaye Kristo zini ngorane mwarimu nizini ngorane tucegera mwige neza Bibiliya ashasoma kandi Abaroma 8:15 uhere 14 kwanza Abaroma 8 yasomye 15 wowe uhere 14 yakiyahasimba 8:15 reka mbere 14 mwarimu ndiyo aragira ati abarongorwa namwe mu Imana bose uyu Paulo rero agarutse kandi yandikiye Abaroma ati abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana aba barongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'iki b'Imana mu yindi mvugo abarongorwa namwe mu ya Satani bose nibo bana bande ba Satani kubera abarongorwa namwe mu yande ya Satani ariko nibabyewe nande na Satani n'abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'iki b'Imana ariko nibabyewe nande n'Imana ahubwo bisobana bimana ko abarongorwa namwe mu wiki w'Imana ibi ntibitahurize pe ntabwo bitahurize nibarajya kutunyoteza utarinze kuzura tunyoteza uturusha kabisa ntabyo mutahurize genda mwige tugende mwarimu acarasoma kandi we mumenye mu mbari iminota isigaye safi acarasoma kandi mwarimu Qur'ani 17:85 17:85 hasoma 17:85 kwizina ry'Imana n'imbabazi n'impuhwe ndiyo barakubaza kuvyerekeye umushaha uyu ni Muhamadi ahishwe na Gaburiyeli ati ewe Muhamadi nibakubaza kubyerekeye umushaha imitima ndiyo vuga uti uzoca ubishura ubabwire duti umushaha umutima uri mu bintu ubumenyi bwavyo ati uri mu bintu ubumenyi buri mu mutima ubwo bumenyi bwabyo uri ku muremyi wanje ikibazo gihari mubari ngaha nindazi ibiri mu mutima wanje arahari jewe ndazi mu mutima wawe ariko ugesha avuga ati ngo Muhamadi n'abeseramu ngo namwe muyera bagize iki bafise kumbe gutara byagize iki byamucanze reka turabe mwe muyera bakiso bafise Samueli wa mbere 16:23 turabe mwe muyera w'abakiso mufise mwebwe tumusuzume neza mu gitabo cya Bibiliya soma Samueli ndiyo 16:23 Samueli wa mbere 16:23 mwarimu ndiyo Samueli wa mbere haragira ati agira ngo iki hanyuma yamwe mu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli hariho mwe mu mbi yarungitswe n'Imana ikifata umugabo yitwa Sawuli Dawudi yahitana inanga Dawudi akahitana inanga igitari agacuraranga atagira iki agacuraranga kumbe bajya bacuranga n'ibitari baba bafashwe namwe mu mbi niyo mpamvu bagira iki bacuraranga iyo mwe muyera muyigumane mwebwe kabisa iyo mwe muyiguma niyo mpamvu umusigiti tudacuranga kubera namwe mumbi iba yadufa iyo turi mu bakristo muyigumane iyo nayo dushaka iyo dushaka kabisa so dushaka mwe muyera idukoresha byiza mwituze nange apana kuri ibintu komenga wasaze ibyo mugumane mwebwe tubandanye acarasoma kandi mwarimu abigaratiya 4 gushika 7 niho yasomye ndagukosore Bibiliya ndayikwigisha kubera ndazi neza ko atayisobanukiwe Bibiliya 4:7 abigaratiya ndiyo nico gituma atarikira umuguragano ndiyo atakira umugurano ariko ari umwana wayo kandi kuri umwana wayo ndiyo urumuragwa ubihawe n'Imana ngurumuragwa ubihawe n'Imana ikibazo gihari jenda kina ahaza kutweka muri Bibiliya Imana yivugira yuko yabyaye muri Bibiliya atweka Imana yivugira yuko yabyaye abantu itabaremye niyo hanyereka kugishenda kugarukira muri minota ikurikira ndakwigisha mbaza ndakujingirure neza. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakajoshe nigahora mwitama nibaza yuko yabisesangwe neza uko biri kose. Waislamu takbir, takbir, la sio la.
ikigwa cyagenze neza cyane ariko nsabe umwigisha ku ruhande rw'abayisilamu ntiyicare aze abaze ikibazo ciwe inshallah. Yego tafadhali. Elhaj Idrisa umuwaha wacu azabaze ikibazo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Muna bahati kwijwi ritameze neza. Muna bahati. Kubera iki? Nagira amanashimire abarimu b'abakristo. Kabisa. Wero no munsi genda bashimiye. Mwatoye ikigwa ciza. Mwemeje abantu ko Yesu ari umwana w'iki? W'Imana. Nibaze ko atamukirisu numwe afise ubwenge buri ku gihe azosubira kuvuga ngo Yesu ni Imana. Yego. Mwabyumvise? Yego. Yakigushimiye. Cyarangiye. Hakuvuga ko Yesu ari Imana. Basi uzozoga ati umwana w'Imana. Yego. Kuko na mitende. Urakoze cyane mwigishije neza. Imana ibahezagire. Yesu nakiri Imana. Ahubwo yabyawe niki? Imana. Ubwenge bw'abakirisu. Urakoze cyane babwira ati ntuzosubire. Aho nagushimiye. Yigishije neza. Yego nukuri. Na mitende kuko mvuze ko Yesu ari Imana ubu bari mukafiri na gose kabisa. Harore ko mukafiri na afadhali. Ego ikibazo canje rero itanguriro 6:2. Itanguriro 6:2 munyumbererize. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu. Ikibazo mwumbereze inyandiko. Abana b'Imana bitegereje abana b'abantu. Ego babona ari beza. Barabaraba kwisi babona abana b'abantu kwisi ni beza. Maze barongora muri babo bitoranirije bose. Babana b'Imana baca baza mwisi barongora muri babana b'abantu kwisi abo bitoranirije. Ikibazo canje ni iki? Nkeneye untandukanirize. Aba bana b'Imana bavuye mw'ijuru bakaza kurongora abana b'abantu mwisi. Aba bana bo mwisi nabo bari bavuye kwande? Barabande? Bari babyawe nande? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gukoresha umwanya gucunguza umwanya mwere inshallah. Ubafashe Joshua abashimye kuri Joshua. Haleluya. Amen. Ikibazo bagije ngaha nata tumujane ku ishuri rya Bibiliya. Kundi utahura abana b'Imana bariko baravuga ubwa mbere ikinyoma yavuze ngo bavuye mw'ijuru. Siko yavuze? Niko yavuze. Ariko umurongo yasomye nta namwe handitse ko bavuye mw'ijuru. Abana b'Imana bariko baravuga ngaha baruvyaro rwase barongoye kwa Gahini. Seti bwari ubwoko bw'Imana, Seti bari abana b'Imana. Ariko icyo gihe baca bifuza abana bo kwa Gahini, niho bacavuga ngo byari gatanya biriko biravugwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Uraza kubaza ngaho utagera ku ishuri rya Bibiliya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka twibandanirize rero. Avuye aho yaje ngaha aravuga ngo abakristo ndabashimiye kubera ko maze kwemera neza ko Yesu ari umwana w'Imana, ngo guhera uyu munsi ntimuzosubire kuvuga ko Yesu ari Imana. Abemera ko Yesu ari umwana w'Imana amaboko hejuru. Ko bataduza no Abayisilamu bavuyemo. Reka ne Yesu ashimwe cyane. Reka noshe ikibazo bukebuke. Abemera ko Imana ari data wa Yesu babivuyemo navyo murabivuyemo. Yesu ashimwe cyane. Nimumanure mugabo yavuze ngo hako yemera ko Yesu ari Imana yofuma yemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Siko avuze ubunyene? avuye ngaha. Siko avuze ubunyene? Yego. Mbega Bibiliya ndakubaze, mbega ko Yesu ari umwana w'Imana aca yitwa gute? Yohana 3:6 cangamka. Yohana 3:6 6 Yohana. Avuga ngo iki? Ndashitse mware. Ndanditswe 6. Avuga ngo iki? Ndashitse. Yavuga 6. Avuga ngo iki? Ikivyawe n'umubiri. Ikivyawe n'imibiri. Subira hera hejuru. Ikivyawe n'umubiri. Ego. Nacho. N'umubiri. Bandanya. Ikivyawe na mpemu. Ikivyawe nande? Na mpemu. Nacho ni iki? Nacho ni mpemu. Ikivyawe na mpemu nacho ni iki? Ni mpemu. Ikivyawe
igitero n'umuntu haleluya amina samura ibibazo muriko murabaza Yesu ashimwe cyane amina ariko icyatuzanye ngaha hagati y'abayisilamu n'abakristo ni bande ari abana b'Imana nicyo kigwa cy'uyu munsi nicyo kigwa kihari ngaha ikibazo twashyize ngaha ko muhakana ko mutari abana b'Imana muri abana ba ikibazo kiracyari ngaha haleluya amina Yesu nashimwe cyane amina hanyuma ujya mushinga navuye ngaha sino mwita umwana ko sigenda mutunze yavuze ngo Yesu ngo Petero yabwiye Yesu ngo ni umwana w'Imana nzima sivyo hanyuma ngo Yesu atamubwira ngo so w'inyama n'amaraso biguhishuriye ngo ariko ni data Yesu nashimwe cyane acagenda simba agenda kuri 2:3 ngo Yesu yavuze ngo here inyuma yanje Satani kuri ubwo Petero yavuze ko Yesu ari umwana w'Imana acayitwa Satani siko yavuze ko simba 21 genda sura 21 urabikicyo imubwiriye kangayo Matayo Matayo yego 21 16 wagenda simba sangoko wegenda umurongo ku murongo ibi narimwe umurongo yawusimbye wuzane kuvubwo Yesu atangura guserura abigishwa biwe kwazoja kuzoja Yerusalemu akagira gute kubabazwa no kugira gute kubaza uburyo bwinshi n'abashinga n'abahezi bakuru ivyanditswe ayabwege ivyanditswe nuka no kuza kwicwa no kuzugwa ku munsi ugira gatatu antugeza Yesu ariko aravuga ko agiye kuzoja Yerusalemu akicwa akazuka ku munsi ugira kangahe gatatu muri make ariko aravuga iby'urupfu rwiwe Petero yaravyemeye yarabihakanye bandanya ho nyene Petero aramwihorana Petero amubwira ngo iki atangura kumwamira ngo iki ati ibikaze mwami wanje nibize bikubeko na gato anzugezaho muri make Petero yahakanye ko Yesu atazopfa ngo agire gute azuke Petero yavuze ngo Yesu atazopfa ngo agire gute azuke Yesu atamwita Satani muri make wakanye ufundizuka bya Yesu muri Satani reka ndamo shetani ngaha nyene abemera ko Yesu yafuye akazuka amaboko hejuru manura abahakana cyo kimwe na Petero ko Yesu atapfuye ngo azuke aca yitwa amashetani amaboko hejuru barivuye bwahe ndangirize ngaha Amidu yavuye ngaha aravuga ngo Yesu yavuze ngo ngiye kwa data ari we sowa siko yavuze kwa data ari we sowa yavuze papa abemera ko Imana ari data amaboko hejuru barivuye bakaje Amidu abemera ko Imana ari data amaboko hejuru n'amarukokoma yataguye barataguye n'amarukokoma haleluya amezi kuri byose wayigishije kwa papa Igisha eri Haji Idris ingo mbariye yuko bakwishuye nuko batakwishuye ikibazo cyashe ntiharagira ko pasiteri acishyura naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh reka mbanza shimira Imana kuko umutego nagomba kwagwamwo yawuguyemo yego nukuri jewe nabajije inyandiko ya Bibiliya inzi neza ko ubwo bumenyi ujya atagafise kabisa nabigize ndabibona ubwo bumenyi bwo kumenya abana b'Imana baribo ujya ntabwafise reka ndanabikwereke akibwira ati mbere banashaka ni abana ba Gahini na Seti ngo bari mw'isi subiramo ijya nyandiko urabe abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza ngo babonye ari beza barongora muri bo bitoranirije bose ngo baca barongora muri bo bitoranirije bose baravuye uwo aravuga ati muhemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose kuko ari uw'inyama gusa birasigura hari abana b'Imana b'inyama gusa n'ab'Imana baje kurongora abakobwa b'abantu mw'isi ndamubaza ikibazo ababo mw'ijuru ni bande ababo mw'isi nabo babyawe na nde aca kubita swata reka ndaguha igitabo cy'abadogiteri b'abakristo bize apana mwebwe injiji soma Bibiliya ubusobanuro menya basi bawe cy'umudogiteri w'umukristo wumviriza iyo nyandiko nyene yayisiguye genda mwige soma inyandiko
ibiremwa bidasanzwe vyitwa abana b'Imana. Oya hejuru n'umurongo yuwe Itanguriro Itanguriro rimwe gushika kuri kabiri. soma hejuru y'umurongo guhani gatandatu kangahe imwe gushika kabiri. sobanura rero yego Ibiremwa bidasanzwe vyitwa abana b'Imana ngo ibiremwa bidasanzwe byitwa abana b'Imana basambanye n'abakobwa beza. ntibanarongoye bakubise ubumaraya baza gusambana aca tugira ngo abana b'Imana ngo nabemeye iki Imana ariko abamenyi b'Abakristo abana b'Imana ngo baje gusambana mw'isi reka kububesha abantu komeza beza Ego. hanyuma bavyara ibiremwa bidasanzwe vyitwa ibigatanya kubera bwari ubwoko bubiri ab'Imana n'abantu babyawe n'abantu ngo baciye bacika ibiremwa bidasanzwe byitwa ngo iki komeza ibigatanya na ferimu. wewe musoma ibigatanya muri bibiri utazi ibyo ari byo ibigatanya ntabyuzi ngo nabo bana b'Imana basambanye n'abana b'abantu Mw'isi utuza gukoresha ngo nibagahini nta soni bandanya ushobora kwibaza ko abana b'Imana ari abamarayika. ngo ushobora kwibaza ko abana b'Imana ari abaki Ari abamarayika abo bavuzwe ego bakorewe kuko Satani yifataniye isano ngo bakorowe kuko bafitanye isano nande nabo mu gitabo ca Yobu. iyumvire abo bana b'Imana barakorowe bandanya bitwa abana b'Imana kandi baje no gusamba no gusambana umuvuga ngo uri umwana w'Imana onye ushobora no gusamba na ku nyigisho y'abo Abakristo komeza nabo bamarayika bakuwe mu bwiza bw'Imana ngo ni n'abamarayika bakuwe mu bwiza bw'Imana. ikibazo umumarayika arabyara ina lirahi wa ina ilahi rajiun. abamarayika bararemye ntibabyara genda mwige komeza Bamwe mu bamarayika bamwe mu bamarayika bakorewe bagize ububi bwinshi cyane mbona bakorowe bagize ububi bwinshi cyane abo nibo baje gusambana n'abana b'abantu mw'isi. kumbe kwitwa umwana w'Imana Imana ntibya genda wige icyubahiro cy'Imana irarengeye kubyara ikibyara ni ibiremwa Imana yagize gute yaremye. bya biremwa rero mu majini mu bamarayika no mu bantu ibyo nibyo biremwa Imana bishobora guhindagurika Imana iguma ari Imana ntishobora kubyara n'umunsi n'umwe. izo ni inyigisho z'ubupagani Iyo kivyara Imana uca ziba Imana zingahe? kukibyaye nitwosigara Imana imwe Yego. zoca ziba Imana zingahe Zibiri. iyindi byaye hakaba na nyokuru na nyokuruza yitwa iki Imana nta n'uwoja mu muriro oya nukuri. izo ni inyigisho z'ubupagani ubuhakanyi Korani 9:30 Korani 9:30 wowe uzana ubuhakanyi ngaho tuza kubyita uriko urazimiza ishengero ringana uko Abayahudi bavuze bati abayahudi baravuze bati Uzayiri ni intumwa y'Uhoraho. n'umwana N'umwana w'Uhoraho. abayahudi mu bemera Yesu ko ari umwana w'Imana bari bifitiye uwitwa Uzayiri uyu ni abayahudi bita ko ari umwana w'Imana ego N'Abakristo nabo aba bakristo nabo baravuga bati Yesu bagacamo ngo Yesu mwene Mariya ariwe Mesiya nawe ngo ni iki n'umwana w'Uhoraho. ngo ni umwana w'Imana muri bamwe yego Aya ni amajambo yo ku minwa yabo ibyo ni ibintu gusa byo ku minwa yabo umwanya umwiyita kuko bigana imvugo z'abahakanyi. kuko mwiganye imvugo z'iki Z'abahakanyi. niwaza hano erekana Imana yakubwiye ati nakubyaye uri umwana wanje wewe si sawa salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.